avoka mwiza utarumugurano z'umucancuro n'umukorerabushake umutambyi wacu yaje kuduhuza na se mu rubanza nta bwoba kuko Yesu ahari. Kwica amategeko byarakabije twarabaguhanwa no gucibwa gupfa ariko ubu nubwo amadosiye yagerwaho humura reba ikaruvari intsinzi yarabonetse. Abakunzi bose biganiro umuntu muzima turabashimiye cyane ukuntu bakomeza kudutera inkunga, bakomeza kudutera umwete. Imana ibaha umugisha. Uno musi naho dufise ikiganiro turi buganire gifise umutwe w'icigwa uvuga ngo umuryango mwiza kandi muzima. Mu muryango mwiza kandi muzima rero uno munsi turarabira hamwe utugingo tugera kuri 4. Akambere karavuga ngo mbega umuryango ni iki? Ica kabiri mbega umuryango wavuye. Ica gatatu kugira ngo Imana ishireho umuryango yari ifise ihe ntumbero. Ica nyuma turi birabire hamwe nukuraba ingene Satani yakomeye nkokora umugambi w'Imana ku muryango. Utwo niko tugingo tugera kuri 4 tugomba twigire hamwe. Kaze mwese uhoraho abaho umugisha. Reka noneho dutangurire ku muryango ni iki. Umuryango tugomba kubanza kumenya icarico dufatiye kwanza muri Bibiliya. Iyo dusomye ngaha muri Bibiliya kuko niho umuryango wavuye, Zaburi 128 haravuga ngo umurongo wa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu. Hayigwa ubaho uhoraho wese akagendera mu nzira ziwe. Ibikorwa by'amaboko yawe bizogutunga, uzonezerwa, uzohigwa. Umugore wawe azoba nk'umuzabibu w'amacane ari haruguru mu nzu yawe. Abana bawe bazoba nk'utugemwe twa Elayo bakikije ameza yawe. Imana ihabwe icyubahiro. Aha mwumvise neza yuko batubwiye umuryango. Iyo bavuze ngo umuryango mu kinyamazuru bavuze ngo ni foyer. Ni kuvuga ngo iziko mu Kirundi. Naryo iziko nko murizi rigizwe n'amashiga 3. Ayo mashiga 3 niyo tumaze gusoma ngaha muri Zaburi. Ni umugabo, umugore n'umwana. Abalatini nabo abataliyano bo bavuze yuko bagikize mu kirimi cyabo mu gitaliyano ngo cyitwa focus. Arico gisigura fe mu gifaransa umuriro. Muri mva rero neza ko biguma bigaruka hahandi ni kuziko nahantu hari amashiga 3. Ayo mashiga 3 niyo muri Zaburi bavuze yuko ari umugabo n'umugore n'umwana. Ariko rero igituma Imana yavuze ngo umugabo ikavuga umugore ikamugereranya n'umuzabibu, umwana ikamugereranya na Elayo, navyo tugomba kubimenya ko ni kimwe mu bigize umuryango. Icambere catumye Imana ivuga yuko umugore agereranywa n'umuzabibu niki. Tugomba tubanze turabe ibiranga umuzabibu. Bwa mbere umuzabibu ni gitegwa kirandaranda. Nukuvuga ngo nigishobora kubaho kitegamiye ikindi kintu. Niko n'umugabo n'umugore ukwifuza kuye kose nkuko bavuga mu itanguriro kuzoherera ku mugabo. Icya kabiri nuko umuzabibu niwo muti ukomeye w'amara. Kandi mukamenya yuko Adam igihe yarahawe Eva yavuze ngo nakara ko mu mara yanje. Nuvuga ngo amara mato niyajejwe kunyunyuza ibikenewe n'umubiri bivuye mu byo kujya tuba twariye. Nico gituma rero n'umukenyezi niwe iyo bamuhaye amafaranga amenya ivy'urugo rukeneye kugira ngo bagaburire ibikwiranye n'umuryango. Nico gituma yageranije n'umuzabibu. Ikindi nuko umuzabibu ugira amababi menshi bikagereranya n'abakenyezi ko Imana yabahaye amajambo menshi yo kuvuga. Abakenyezi uko nabibabwiye bafite amajambo 25,000 bagomba kuvuga ku munsi. Niyagereranya n'amababi y'umuzabibu ni igitego kigira amababi menshi. Ikindi nuko umuzabibu niwo wa mbere ufite vitamine B ya mbere nyinshi. Vitamine B ya mbere nayo ikaba itera kugira urutonde n'imishikirano myiza. Umukenyezi niwe muntu ajeje kugira imishikirano n'abaturanyi n'umuryango agiyemo. Mbese amena nk'ikirungo gihuza umuryango w'umugabo n'umugore nicyajejwe ni wahuza abantu. Icya gatatu nuko iyo muzabibu kandi ufite vitamine B2.
B ya kabiri nayo ikabitera kwibuka kandi igatuma umuntu yoroha urukoba. Icya gatatu kandi iyo umuzabibu ufise vitamine B ya gatandatu, iyo nayo itera amahoro n'umutekano mu bwenge bigatuma wihanganira ibibazo. Nico gituma rero umukenyezi nawe kubera ubukorwa bw'ishagira nibazo by'ishagira Imana yamushanje n'umuzabibu kugira ngo ashobore kuwihangana kandi ashobore kuba umuntu afite amahoro n'umutekano mu bwenge bwiwe. Icanyuma nuko umuzabibu utera ubushake bw'imibonano. Umugore rero agomba yageranje n'umuzabibu kugira ngo abe ari umuntu afite rukuruzi, asa neza, yifashe neza, wisuku, akururanye n'umuravye ukabona ko ateye igikundiro. Nico cyatumye umugore bamugereranya n'umuzabibu. Nayo umwana we bavuze ngo azomera nk'utugemwe twa Elayo. Bivuze ngo iki? Nuvuga ngo Elayo ni igiti mu biti vya mbere vyama bitevye. Abakurikiranye bavuga ko Elayo yama inyuma y'imyaka kuva kuri 6 gushika kuri 10. Niko n'imico y'umwana itakiboneka umwana akivuka, ahubwo agenda akura ahindagurika niho uzobona imico yiwe bukebuke. Icyaka bishatumye yamugeranya na Elayo nuko Elayo ivura umutima, ikavura amafigo, ikavura igitigu. Nuko umwana iyo afise imico myiza ngo nta kinda kumarira akuvura gahinda. Iyo umwana singeso nziza, iyo umwana yumvira, iyo umwana yubaha abavyeyi ngo avura gahinda abavyeyi akabakiza umutima, bamubona bakishima bakumva bamerewe neza, maze ibihimba vyose byo mu nda nko mubizi umuntu anezerewe ngo vyose byo mu nda bigira gute birishima akamererwa neza. Ako nakagingo ka mbere kerekana rero wa muryango icarico. Murumva rero ko umuryango hiniyemo ibintu vyinshi. Turagenda kugingo ka kabiri kavuga ngo none umuryango wavuye he? Navyo nyene turabara muri Bibiliya. Umuryango iyo dusomye ngaha mu Itanguriro cye cyambere ku murongo wa 26 Imana iravuga iti tureme umuntu mu ishusho yacu ase natwe aganze amafi yo mu kiyaga n'ibiguruka mu kirere n'ibitungano n'isi yose n'ivyikoga byose bigenda bikogenda hasi. Imana ihabwa icubahiro. Imana niyo yaremye umuntu. Nuvuga ngo Imana mu kurema umuntu yavuye mu biganza vy'Imana ameze neza. Nico gituma n'umuryango wavuye mu biganza vy'Imana umeze neza kuko amaze kurema Adamu. Murasoma neza nimwasoma muri 2:18 yaciye imuronderera iki umufasha ahanyene mu Itanguriro. Muri 2:18 aravuga ngo uwore Imana aravuga ati siriza ko uyu muntu yibana wenyene hinge ndamuronderera umufasha bikwiranye. Imana ibona ko uyu muntu adakwiye kwibana wenyene ahubwo imuronderera umufasha. Kuri 2:1 maze uhoraho Imana asinziriza uwo muntu ubutikoma arasinzira amukura muri rubavu rumwe ahomekamo inyama mu gishingo caryo. Ubwo rubavu uhoraho Imana akuye muri uwo muntu arukuramo umugore amuzanira uwo muntu. Imana ihabwa icubahiro. Mwumvise rero yuko uhoraho ari yagize gute ari we yamurondereye umufasha. Ubwo rero umuntu kuva na kera kuva bakiremwa umuryango wa mbere ni Imana yagize gute niyo yawushizeho. Mbego umuryango wa mbere warihe? Iyo Mana yawushize muri Edeni mu kiyaya cya Mesopotamia hagati y'uruzi rwa Tigre na Efrate aho twokwita muri Palestine kuri ubu. Niho umuryango wa mbere waruri, ariko usivye yuko inyuma yo kutumvira Imana yarimuye Edeni isubiza hehe mu ijuru. Tuzongera kuwigarurirwa kubazo kwizigira Imana, tuzogarurirwa Edeni nshasha ubwo tuzatwarize dusubiye mu ijuru. Nibwo muzobona aho abavyeyi bacu bambere bagira gute babaga. Akagingo ka kabiri nako turakarangije. Tugende ko gatatu. Mbega iyo Mana intumbero yari iyihe kugira ngo ishireho umuryango? Imana yavuye gushiraho umuryango, ahubwo Imana yari ifite intumbero yo gushiraho umuryango. Ikintu cyambere cyatumye Imana ishiraho umuryango kwari kugira ngo bagire ubuzima bwiza. Imana yifuza ko mu muryango haba ubuzima bwiza, abantu banezerwa, abantu bishimiranira, abantu bakemuranira ibibazo, abantu bitanaho, umuntu yene yumva yuko yitaye kuri mwene se, umuntu yagira mu muryango akumva yuko agize gute aruhutse. Ico cyo cyane ntumbero ya mbere y'Imana kugira ngo Adamu aronke umufasha anezerwe. Muzasoma mu bitabo bisigura Bibiliya Adamu yagiye kunezerwa maze kubona Eva. Nimwasoma muri Bibiliya nyene na Isaka ngo amaze kubona Rebeka ngo amaze kumwabira ngo yaraje ngamwibagiza umubabaro wa nyina. Nuvuga ngo rero umufasha ni ikintu kinezereza. Imana ikiza kugira ngo kunezereze ube wuzuye. Burya mu isango umuntu atarubaka abari igice. Umusore abari igice, umugabo abari igice.
aja gukwira iyo bahuye ari babiri niho bakwira umuntu umwe niho uvuga ngo bose baba umubiri umwe baba ikintu kimwe niho umuntu abagize gute abayuzuye naho umuntu atararongora aba hari icabura cyo turi Imana yamubikiye umunezero umufasha wiwe none rero kugira ngo Imana ishireho umugambi ko kugira ngo umuntu agire bwa mbere ubuzima bwiza icya kabiri cyatuma Imana ishiraho urugo kwa kugira ngo barambe kuko iyo umuntu ari umwe akagira ibikorwa byinshi atawumuruhura hagira ibibazo nta umuganiriza nta umufasha uwo muntu acika intege kandi ntaramba nico gituma rero kubaka bitera umuntu kuramba icya gatatu Imana yahaye yatumye umuntu agira urugo kwa kugira ngo barindwe ubusambanyi kurenga ibigo Imana yashyize ko umwe wese agira igiwe riba kugira ngo amunezereze mu byakeneye byose ari by'umubiri ari n'ivyampwemo kugira ngo ntarenge ibirigo icya kane kwa kugira ngo bagwize ubutunzi kugira ngo umugore arondere n'umugabo arondere bose bahurize hamwe burya ukuboko kurondera ari kumwe nawe muravyumva musiguzi baravuze ngo babiri barutumwa nivyo koko kuko umwe aragenda akarondera igihe uno munsi uronka canke ukabura ariko ubundi akaba yaronse mugafashanya nico gituma Imana yashatse yuko abo bantu ni babana bazogwiza umutungo kuko nawe ikivi cy'umuntu umwe ringana ikivi cy'abantu babiri nico gituma Imana yashatse yuko iyo nayo yari inyungu imwe mu kugira umuryango icya gatanu kwa kugira ngo abana bazorerwa muri ugo rugo baze baronka uburere bwiza iyo abana bafise bahagira na nyina baronka uburere bwiza uko bagira igisure cyase bahagira no kubembereza kwa nyina bose bakaja babahanura bihagira gute uburere bukaba ekilibre bukaba bukwiye bwuzuye icya gatandatu Imana yashyize ko abantu bazobana karamata iyo Imana ivuze ngo kubana karamata ivuze ngo nukuzobana gushika mu ijuru ntiyashaka abantu bazotandukana oya namba ntiyashaka abantu bigora kubitana inguma oya namba yashaka ko bazobana bakazoshikana mu ijuru icyanyuma ariko cindwi Imana yashaka yuko kuko bavuye mu biganza by'Imana ari beza atagasembwa bagira ku mubiri no mu bwenge no mu bumenyi niko yashaka ngo n'umuryango abantu bagira imico nk'iy'Imana yari yo ntumbero y'Imana bagira imico nk'iy'Imana bagire ingeso nziza bagira urukundo nk'ugw'Imana bagira ukwihangana nk'ukw'Imana bagira imbabazi nk'iz'Imana niki Imana yashaka ngo ko bavuye mu biganza by'Imana bameze abariko bakomeza kumera ariko rero bene data nkuko namwe mubibona ntabwo ariko byakomeje kumera ahubwo akagingo ka kane ariko tugomba tumere nk'abagura cyane aho hose Satani yagize gute yahazingiye ingata nukuvuga ngo niho gotera izuba mu muryango kuko Satani yari abizi neza yuko mu muryango ni wamera neza bivuze ngo ababanyi bazomererwa neza igihugu kizomererwa neza isi izomererwa neza n'Imana izishima Satani abiravye aravuga ati naje ntahandi nzotera mu muryango nico gituma Satani yateye ku isoko kuko iyo umuntu y'isoko ritovye amazi yose agira gute aratoba Satani rero yateye ku isoko ari wo muryango namwe murabibona no munsi uno munsi imiryango Satani yarayiteye ayigira nabi nkuko tuza kubibona muri iki cigwa Satani yarisha imiryango Satani yateye abantu kwankana Satani yakoze ibintu byinshi mu miryango umwe wese akamutera bivanye n'ubuzima bayemwo n'urugo bayemwo nico rero tugomba turabire hamwe ukuntu Satani yateye imiryango Satani yayiteye ku buryo aho tugeze ubunyi abari indani bifuza gusohoka abari hanze bakifuza kwinjira ariko imiryango y'uno munsi jeno yigeranya n'agasho gato nuvuga ngo ni prison nagasho kuko umuntu abamwo mugasho nta muntu abayanezerewe umugasho ntuburi libre ngukora ibyo ushaka ivyo rero bigararanya n'ingo z'uno munsi ariko umugambi wa Satani nugira ngo abantu ntibasubire ku mugambi Imana yari ishaka nta kindi agomba abantu nibabaho nabi niba buraruragwana niba buraratukana niba mugabo atagukunda niba mutumvikana ntuzigera ukunda ivy'Imana ntuzokunda abantu ntuzonezerwa hazo hinjira ingwara n'amaganya n'uburibwe cyo gituma nababwiye ngo umutwe w'ikigura avuga ngo umuryango mwiza kandi muzima kubijanye n'ubuzima tuzobiga mu kindi gice cya kabiri ariko no mususa turigana umuryango mwiza no kureba Satani yawuteye rero Satani ukuntu yateye umuryango nuko unye Satani amaze kubona neza yuko imiryango niyubaha Imana izoba imucize nawe yaceye umugambi wo gutera mu miryango nawe nubwo yateye mu miryango Yesu nawe azanye ubutumwa buheruka yavuze ko buzokwinjira hehe mu miryango ariho buzotangurira kuko aho ariho Satani yagize gute yashize intebe reka turabe ngaha muri Maraki mumve ubutumwa nabaho ugomba guca kugira ngo umenye ko ari abantu babiri burya duhagaze hagati y'ibisirikare bibiri
ic'Imana n'icya Satani. Umwe wese rero agomba kurondera aho abo ayoboka. Malaki igice ca 4 namwe mwumve. Imana yabonye ko mu gihe cy'imperuka igomba kuturungikira ubufasha, iravuze ngo 4:5 umve nzo barungikira Eliya wavugishwa n'Imana wavugishwa nanje uwo munsi uhoraho uhambaye kandi uteye ubwoba utarashika. Uwo niwe gisanganya azosanganya imitima yabase ni yabana kugira ngo neye kuzoza ngatera isi umuvumo. Imana ihabwe icyubahiro. Imana iradusezeraniye ko izoturungikira Eliya aribwo butumwa buheruka kugira ngo aje gusanganya bwa mbere. Imana ibonye ko igomba guhera mu miryango imitima y'abana ni yabase kugira ngo uhoro ntazaze ngo atere umuvumo hehe mwisi. Nuvuga ngo niyasanga imiryango ari mibi iyo miryango izobihuye n'akaga, izobihuye n'umuvumo. Nico gituma rero na Satani nawe yavuze ati aho nyene Imana igomba gutangurira umurimo wayo nanje ntizo tangurira akazi kanje. No Satani nawe yateye imiryango aciye mu zihinzira. Satani yateye amabombe ni menshi yateye mugo muri kino cigwa nasako tugana amabombe agera kuri 5 Satani yateje imiryango. Ibombe ya mbere Satani yateje niyo kutumvira amateko y'Imana. Buri amahoro umunezero byose biva mu kumvira amateko y'Imana. Reka tubisome ngaha muri Zaburi 119 umurongo w'165 haravuze ngo abakunda ivyageze byawe bagira amahoro menshi nta kibatsitaza bafise. Imana ihabwe icyubahiro. Abakunda ivyagezwe by'Imana bagira iki? Bagira amahoro menshi kandi nta kibatsitaza bafise. Nuvuga ngo iyo abantu baza kwitondera amateko y'Imana, iyo abantu baza kumvira Imana, Imana yari kubaha amahoro masa atemba nk'uruzi. Nta gitsitaza bari kugira kuko Imana yako yarabahaye imbaraga zo kugira urukundo nk'ugwayo. Ariko abantu batumvira amateko y'Imana Satani yaramaze kubacakiriraho. Ibyo bivuze ngo iki? Nuvuga ngo abantu kubera kutumvira amateko y'Imana mu miryango myinshi usanga atagusenga kubayo. Ariko ni wasoma muri Zaburi igice 5 uzumva Yobu imisi yose yamagateranya umuryango wiwe agatanga ibimazi by'abana biwe. Nuvuga ngo umuryango utarimwo gusenga, utarimwo kuririmba, umuryango utarimwo kuganira ivy'Imana, atakanya mwicira muganira ati tuganire ku isomero niri mbega we ngaho byumva gute? Abana ngo muabaze wa mwana ubyumva gute? Nawe madamu ubyumva gute? Umukozi akavuga umuryango utarimwo igicaniro cyo gusenga Imana, uwo muryango Satani yamaze kuwutera bombe. Nukuvuga ngo abo bantu bibereho gusa, novuga ngo n'abantu bariho ku muntu bw'Imana gusa. Imana isunika kubera imbazi zayo. Abantu badasenga mu gatondo, ntibasenge ku mugoroba, ntibagira ugwiherero, ntibasome ijambo ry'Imana. Abo bantu mu buryo bwa mwemu ntibabariho. Nico gituma umuryango utari mu Imana ntabwo ari umuryango. Ku ijambo ry'Imana ryaravuze ngaha muri Zaburi 127 kamumve Zaburi 127 umurongo wa mbere ngo uhoraho yatariwe yubaka inzu abayubaka babaruhira ubusa. Uhoraho yabatari bazigama igisagara umuteramye bera amaso ubusa. Imana ihabwe icyubahiro. Nuvuga ngo uhoraho niwe tanguriro ryavyo so kwabaye tanguriro ry'umuryango uko twabise mu itanguriro nyene. Nuvuga ngo uhoraho iyo atariwe yubaka abubaka babaruhira ubusa. Nuvuga ngo urugo rwawe rwubatswe hatarimwo Kristo ntacyo buri kurakora. Ubu uriko uri no wapfuye. Ni naco gituma bene data abantu bagomba kugira imiryango myiza. Ikintu ca mbere bagomba kwirokako nukubanza kurondera Imana kandi umwese ku ruhande rwiwe, ari umugabo ari umugore ari abana, bakamenya Imana ku giti cyabo, atagahato atakuri gitsure, ahubwo bakumvira amateko y'Imana babikunze baryoherewe. Ko twasanze ko muri Zaburi ngo nibumvira Imana gutyo ngo bazogira amahoro atemba nk'uruzi. Kutumvira Imana bene data nivyo bitumye Satani yarateye iyi miryango. Iyo ni bombe ya mbere yateje imiryango. Kubera kutumvira Imana rero no kutumva amateko y'Imana no kutumva inama z'Imana, Imana kubwira ati cagura umugena mezuko, abantu baciye batagwa ni bombe ya kabiri yo kuhitiramo. Abantu benshi ubunyi bifitiye abo bakanye mugabo bihitiyemo mu buryo butari bwo. Bakurikije babantu bo mu itanguriro 6. Mwumve akaga ntigatanguye katanguye kera. Iso mu itanguriro 6 urumva ingene byagenze. Umurongo wa 2 haravuze ngo abana b'Imana bitegereje abakobwa b'abantu babona ari beza, barongora muri bo abo bitoranirije bose. Imana idufasha. Aha muzokumva uko ingeso umutwe w'ikigura avuze ngo ahanyene muri Zaburi mu itanguriro ngo uko ingeso z'abantu zononekaye mwisi. Icyatumye ingeso z'abantu zononekara mwisi nuko abantu batanguye kwihitiramwe abo bubakana. Imana itabahaye iki? Itabahaye uruhusha. Ngabana b'Imana batangura kubona abana b'abana,
urumva kuva na kera hamye abana ab'Imana hakaba n'abana b'abantu ngo maze batangura kubifuza ngo bakabona umengo nibo beza. Erega nyene iyo utari mu Mana urahuma, amaso ya mwema arahuma ugasigaza urabisha amaso y'umubiri. Amaso y'umubiri rero niyo yandi yirabira amasura. Turaza kuraba ivyo abantu bagenda baraba, ivyo abantu bagenda bahitamo bisunze, ariko bitajanye nuko Imana iraba. Ikintu ca mbere Satani yateye bombe no guhitamwo abantu bihitiyemwo babanje kuraba aspect physique. Nuvuga ngo iyo umuntu aja gupfa apfa amaso ya mwema. Imana yavuze neza yuko ngo akazuru gusa karabesha ni wasoma mu migani 31. Ariko abantu bakaraba akazuru, abantu bakaraba ibisusu, abantu bakaraba amenyo, abantu bakaraba ingena twenga ngo atwenga neza, yongo afite amaguru meza, ngo afite taye nziza. Ivyo vyose ni ubuyobe. Ni watangura kuraba ivyo ucumenya kuzimiye. Kuko ivyo ntabisabisaniye n'umutima. Abafaransa barayivuze neza ngo la parence est trompeuse. Nukuri iyo uravye gusa inyuma uribesha. Ni usanga urongoye inzoka ukaburongoye incira izogukomora ugira ngo warongoye ngo isura nziza ngo aseka neza we, ngo afite mukanwa heza, ngo uwo mwana ngafite ayo maso ngo n'amaso y'inyana, ngo afite iyo taye, ngo umengo ngo avuye mu ipake, ngo umengo ntiyaremwe. Ivyo vyose muraba inyuma. Aho ndiko ndavunira akaguha abasore n'inkumi. Umenye neza ko ivyo atavyo vyubaka. Ntawe bisa bisaniye n'ubwo gwiza. Umenye ngo umaze kuzimira ujumya ngo Satani nanje yanteye bombe. Giye cyose ukiraba inyuma umenye ngo iri bombe Satani yagize gute no mutego ngomba ngwemo. Maze ngo abantu batangura kurongora bihitiyemwo batangura kuraba ivy'inyuma. Ica kabiri abandi bagira mariage par révolte, icyo bita mariage par révolte. No muntu umuvyahi aba yaguhitiyemo canka abakozi Imana akubwira ati uyu muntu ndabona ari mwiza twaramukwikiranye isengesho nziza, maze nawe ukavuga ngo hako nja kuri uyu nufuma aja kwinsi cyo cyose akarongorwa mu kwigumura mu kutumvira inama z'abavyeyi, ukamubuza uyu abakavuga ngo naje ngenda kuwundi nishaki agahitamo nabi. Ivyo navyo bitumye Satani aronka kibanza mu miryango. Ica gatatu ni se marier par dépit. Nugutwara umuntu kumuri ukavuga ngo yahora mwinzoga, ngo umwana waje ngo mwinzoga ngo ziramunaniye guheba, reka ngende kumurondera umugeni kwa naka, ngo nukuri ngo amahera yose basaba ndayatanga mugabo ndawe ku mwana wanje uheba inzoga. Kumbura ngo nyara nk'umugore ngo ashobora guheba inzoga. Ivyo bene data no kwibesha. Yo mariage par dépit izozana amarira mu nyuma. Kuko kumushaka kwico kiborego, cyangwa ico kiyererede, cyangwa ico gisambanye, cyangwa ico kinywi drogue, ubu mwicira ugodeje wo muvyeyi uvuze ngo reka mfe ku muhango ngo naho bokira amahera ngana gute ngo mfe kumurongoza. Nejo uri menye ngo urugo umwana uragwishe, uramuvumye, uramuroze umushirisa mu rugo. Iyo mariage Imana ntigeze yemera. Iya kane ni se marier pour l'argent. Igihe cyose umuntu akunze umuntu cyane ndavunira akaguha abakobwa mugabo n'abahungu muri iyi minsi yononekana n'abasigaye bakunda abakobwa kubera amahera. Ugasaba umuntu ngo akora hehe, gafite imodoka, gafite inzu, gafite parcelle, ngo namba ngo yaje amaguru, ngo ngumva ngo arashazanye n'amaguru ngo nta kigenda vraiment ngo ramba barira. Agakunda umuntu kubera amahera, ajya amahera si yo muzubakana, ajya amahera wo yarireramwo, ajya amahera urara hanze uyafise, ajya amahera urara inzara uyafise. Bene data mugomba guhumuka mukagira amaso ya mwema. Amafaranga n'urukundo ni ibintu bibiri bitandukanye, nta naho bihurira. Abantu bashaka kuba bibera mu kavundi, ari ugasanga barakundana, baritanaho, barababarana, ugasanga n'urugo ruryoshe, bakasumbya umunezero wowe ugira gute, wewe uri muri villa ariko urarurarira. Mbega urazi ko gushira muri iyo villa nziza etage akaja yigutamo muko muntu urabe maso. Ntugakurikira umuntu kubera amafaranga, ahubwo ukurikira umuntu ukurikiye imico. Ya gatanu ni se marier comme échappatoire. Hari abantu rero benshi barongorwa bariko barahunga. Umukobwa atamwa kuvuga ngo yo ngo ndashaje mukama, ngo twaheze amashure rimwe, ngo bavyaye kabiri bavyaye gatatu, ngo ndahasigaye ngo ngico mpano rutama ngo canke urupagani ngo hava kwigirako. Uko kugira mariage uko usana uri ko arahunga umengo ni wa muzi wano wawo guteye, nivyo bizogutera amarira. Imana ntigeze ishaka ko umuntu arongorwa ariko arahunga. Oya, tuza. Imana yarakubikiye uwawe igihe gishitse, kandi utanamuronse ntabwo byahise ngo abantu bose bazorongorwa. Ni utorongorwa igikuru nuko bagira gute wozoba mwijuru ukazoba umugeni wa Kristo.
tuza rero wiha amahoro hakuze uja kurira hakuze uja gupfa nabi hakuze uja gusaba wowe wimye ukaja kurira mu myotsi wofu mutuza reka guhunga urahunga iki abandi bagahunga ubukene akabona iwabo barakenye ati none nk'umugabo nkafuma basi ndamuhungirako nkaza ndo nkahonja abandi bagahunga indero nziza y'abavyeyi hari umwana cyane ngaha mu gisagara abantu ushobora kubaha indero nziza ukabwira muje mutuza muvuye ku ishure mu ruhuke hama muvyuke mwige mugume ngaha akumva reka arababwa n'amaguru akabona umenga abavyeyi baramubanye akavuga ati mana icyo nkava muri uru rugo ngahunga jewe umama papa baguma bambana barambuza kujya ambiance barambuza gusohoka barambuza kujya muri boîte ariko mwene data wa musore wankomiwe abo bavyeyi beko barakubuza n'umugisha wawe ni kuneza yawe tuza icara ugume hamwe unezegwe no mu rugo hakubumbe muze mwige ivy'abana babiri Esawu na Yakobo ingene bari babayeho ujya mwana gucatumye nyina namukunda Yakobo ngo yari umwana akunda ko bamuhira akuri ko bavyo muhira akigeza abavyeyi none namwe mwabana mwe ndabavuniye akagohe umwana agomba gukundwa nabo umwana akunda abavyeyi akunda mu rugo akunda kuhaba hamunezereza ariko namwe abavyeyi mbavunira akagohe muje mugira mu rugo heza atume n'abana bahifuza muhabe muhategura ibintu vyiza mubaganirize mubakinishe bumve nyene ko bari hariho atmosphere y'ijuru muri uwo muryango twibandanirize rero wa mukobwa we reha guhunga nawe wa muhungu reka guhunga Ugenda uhunze ko icyo uri kurahunga uraza guhunga ikibi usange uguye mu kibi gisumbi cyambere naco gituma rero ugomba kugenda hageze wasenze Imana ikwemereye abavyeyi bahezagiye inshuti zigusezeye nivyo vyiza niko rugo rwiza ariko ntiwimariye komesha patware mariage ya nyuma yo kwihitiramo ni se marier pour rebondir nuvuga ngo kugira mariage mgo ugomba gukomesha umuntu ugasanga nko muhora mukundana yaguhevye canke yagize mariage n'undi ukavuga yo reka ronze ndamukomesha ngomba naje ndondera umuhungu wese azondesha uzusha nemera hama ndamukomeshe ngire mariage imwe yakomesha yo urakomesha nde mwene data abo kore uri kurikomesha ndakugira mariage nk'ugukomesha ndakugira mariage nk'uguhiganwa ngo nakango nanje yarongowe mwana ntegeza kurongorwa nta muntu ahiganwa kuko umuntu wese Imana yamupanga igihe ciwe kandi umuntu wese asumugisha wiwe muntu w'Imana yahaguhiganwa rero yakwimariya pour rebondir ahubwo imariye nk'umugambi w'Imana sayo ibimenyetso Imana ugire mariage nziza mariage abavyeyi bahezagira mariage Imana yishimira mariage izotuma abantu bihana ku munsi wa mariage uzugira mariage abantu ntibihane abantu ntibasenge abantu ntibaryoherwe abantu ntibaririmbe abavyeyi ntibavuze impundu ubuhomvye pe ubuhomvye nico gituma nshuti ndakugira inama gira mariage nziza yemewe n'Imana ntugire mariage pour rebondir ko nta umukomesha na muri yisi nta umusiganwa umuntu wese muri yisi afite inzira yiwe azocamo afite umugisha wiwe afite amahigo yiwe reka kwiruka rero kuyundi ngo yagize mariage ngo nanje kaca ndayigira ngo ndamukomeshe oya reka guhiganwa Imana ntigomba ko abantu bahiganwa ahubwo Imana igomba ko umuntu ayezerwa umugisha wiwe rero ivyo iyo bombe ya kabiri yo kwihitiramo niyitumye abantu benshi bariko bararira wakunze isura nziza uno musagiza accident yasubiragiye wakunze igisusu murakenye aronze arahunze cyagisukira yoyonze ugo rukundo gubatse ku gisusu gubatse ku maso gubatse ku amafaranga ashobora kugira amafaranga n'umushitsi niko mu musiguzi gatano bavuze ahara Yesu yirirwa ivyo byose bene data waravye by'inyuma nta gaciro bifise cyo gituma ingo nyinshi ziriko zirarira ingo nyinshi bararira ingo nyinshi bararagwana ingo nyinshi baguma basuhuza umutima usanga bariko baravuga ngo ayiwe ngico nikwegeye abandi namarira gusa ariko ivyo byose byatewe no kuhitiramo nabi ivyo rero ko kwihitiramo nabi rero byateye gutandukana ko gutandukana nako rero kuranyuranye mu gitabo cyitwa pour le meilleur baravuga ngo mungo 10 ingo zine zaratandukanye burundu baravanako nayo zitandatu babanye mu kuvuga ngo niko zubakwa mu gushinyiriza izibiri nizo zibanye neza ubwo nubushakashatsi bwakozwe au niveau ya monde entier abashakashatsi barakurikiranye basanga ingo nyinshi mungo 10 zine baravanye ko burundu biranka baraheba nayo zitandatu zozo ngo barako baravuga ngo niko zubakwa arabona amafaranga ati sino yaviriye iwacu harakenye kafe kwihangana nahangirira nabe nanyica urupfu na munuko agakubagurwa haguma akwega inywaho kabwa niwe ntaho nzoja hano wundi wacu barakenye
abandi baravuga ngo ufise abana narabavyaye abana banje ndabatabaza aregwe n'uwundi ayiwe kafe guma ngaha akafa yaratuntuye utima ko aravyimbye abantu bagora ama hypertension abantu bagora ama estoma abantu bakagwara amara ingora nyinshi zagahinda abandi bakagwara ibivimba byo mu bwonko kubera ingombi bene data ivyo byose biko yategwa niki kutumvira amateko y'Imana reka turabe ibombe ya kane satani yateye mu muryango iyo bombe ya kane satani yateye mu muryango ni bombe yitwa ngo kwiruka n'ubuzima kwiruka n'ubuzima nayo yamaze kuba bombe muri iyi minsi y'imperuka iyi minsi y'imperuka yamaze kutubera akaga abantu baravyuka mu gatondo bakiruka ijoro rikabakiramwo hari ibigo bimwe nagiyemo byo mbona bakora no mwijoro nabonye babandi bakora mwijoro ugasanga abantu no mwijoro bagira gute barakora nta shigwa nta bumbwa aravuga ko ndabwiruka ko mpaka abantu bararondera ifaranga nk'abari tumwe abantu bararondera nk'abari takaje kugabana ahantu hari takaje ari suri ko ari buri roho anatafuta akarondera mwijoro mu gatondo hasi hejuru hose inzira zemewe zitemewe kurondera ubuzima nayo ni bombe satani yamaze gutera abantu yayiciyemo umuntu araboti muzima agashika yasanzaye nta gusoma nta gusenga nta munezero agashika abamwivye amadeni abamubeshe agashika byose agashika bitura ngaho mu rugo nta munezero kuko nta kiruko kihaba ibintu byo kwirukana ubuzima ibintu byagize gute byamaze kubica abandi ntibirukana ubuzima kubera babibuze ahubwo afite inzu zitanu arabona mwe uwo babanye nawe yaguze 6 avuga ngo aransize yagize etage zingahe afite inzu zigerekeranye 6 oya agenda agira 10 no guhiganwa navyo byaruhije abantu kubera ibintu byo kwiruka nyuma y'ubuzima barahiganwa bariruka barasiganwa yabona kuri televiziyo inzu ngo yene niyo nzogura yabona iyindi naho ku munsi satani agenda agira gute adukinisha uno musazaniki eje gahindura modeli yi nawo umutugagira gute ugasanzara ivyo navyo kakaba ari akaga kaje hehe kaje mu miryango abantu bakirwa ruka n'ubuzima Imana ntubabaze gusura ntubabaze kuganira ntubabaze ivyo byose bigatera ari bombe satani yateye hehe mu muryango iyindi bombe satani yateye mu muryango ni bombe yitwa mode kugenda ndibigezweho ivyo navyo abantu benshi bigobara kubitana ingumi haragira kuri Noel hagera kuri Bonane mu minsi mikuru ngo natangura impuzu nkiyanaka ngo hasose ingwi baze yitwuko ngo hasi baze hari n'amazina hari zo bitango ziturinyana hari zo bafite amamodele menshi ngo ni pishe ni pite ibintu byinshi by'amazina bagiye batora satani yabatoje satani arabatoze amamodele maze umugore atayifise ku mumengo araminimijwe ku mumengo si umugore bene data kuki we ugomba kubaho nkanaka umwese kwase ubuzima bwiwe mbega uzi gute ko umugabo we ataraye yivye kugira ngo abironke nawe ugashanga naje mere nkanaka hari gihe yarayisha umuntu kugira ngo abironke hari gihe yivye hari gihe yasambanye nawe ukaje kuvuga ngo unanaka yambaye deka guhiganwa mode nawe yabaye ingorane mode ngo n'umwami kazi yatwaza igitugu abantu baremera bakajya amadeni kugira ngo agendere kuri mode abandi nabo satani yabitumye kugira ngo abantu babafashemo baraza kwazamba ku rugo ngo hodi ngo madango dufite impuzi nizi ukandi ngo ashobora gufata ideni ngo jya amezi 3 ngo canka amezi ngo 6 ngo kushaka ngo uzozore hamake nawe ukemera wamara kwemera kubera yatama ya satani yo kutabumbwa haci imisi 2 ngo dododo ngo madango nagize ikibazo ngo naje gumpemwe n'ibihumbi 10 yahugiye amezi 3 ataye nyuma y'imisi 5 kuza aho hose ni ibintu bawiteye mu ngorane umugabo mugashwana asa umushahara ahembwa ibihumbi 50 cyangwa 100 ari ugashaka impuzu y'ibihumbi 300 mu vyukuri nawe ukurikishije ubwenge ubona ayo mafaranga yova he so kwishikiziriko mwizosi urashaka iki kumwenda uri huno munsi atari uzobori hejo urasiganwa niki ko kwambara mu isanzwe nuko abantu batarabimenye ujya kwambara Imana yabishyizeho ngo abantu bari bamaze gucumura ibahagira ngo bafuke ubwambure nta kindi cyatumye Imana ibajana imyambaro niyo gufuka ubwambure icyo wagura cyose kiba cyo gufuka ubwambure Imana iguhezagiye ambara ibyo washikiriye ntuyikango n'umuntu numwe ari we wese kotebu ni impuzu munyerera ni impuzu supere ni impuzu umwe wese bivana nuko Imana yamuhezagiye ariko ntuce kubita inama ngo ntegeza kuyironka kuko ushobora kwisanga winjiye mu mutego winjiye mu busuma winjiye mu busambanyi winjiye mu bubeshi agasanga ntaco bikumariye naco gituma rero niyo nindi bombe satani yateye mu isi hari bombe ya nyuma satani yateye mu isi ni bombe yitwa ubusambanyi iyo yoyo yarahanuwe mu misi y'imperuka ubusambanyi reka mwumve namwe hano mu migani igice ni 7 umurongo turasoma guhera ku murongo w'7-13 haravuze ngo
mbona mu mburabwenge nitegereza mu basore umusore w'igipfamutima aca mu nzira hafi y'inkokora y'inzu y'umugore ameze atyo anobanga mu nzira ija ku nzu yiwe. Hari mu kagoroba bugira bwire mu kajoro buhwibiriye, maze n'umugore aramusanganira yambaye nka kumwe kwa maraya, afite umutima w'uburyarya n'inyeruzi ntahetwa. Ibirenge vyiwe ntibiragama mu nzu, hamwe aba mu nzira ahandi akaba ahiyaguye, abunda ku mahwane yose y'inzira. Afatanya musore aramusoma, amubarira atadusoni mu maso ati, nari nsanzwe nkwiye gutanga ikimazi c'ishimwe, none uyu munsi nashikije ivyo nasezeranye, nico gituma nza kugusanganira nkuronderana umwete. None ndakubonye nashasha imisego ku buriri bwanje, n'impuzu z'amagagwe zajishwe mu nyuzi zo muri Egiputa. Namotesheje neza uburiri bwanje isenga n'imbazi na mudarasini. Ngwino turare ko buke twinezanisha urukundo, kuko umugabo atari muhira yamaze urubanza rwa kure, yajanye umufuko w'amahera azoga ku kwezi gufashe. Amuryosha ko akarimi keza, amukwegesha guhemana kw'iminwa yiwe, aca mukurikira ubwo nyene nk'inka ija kubagwa canke nk'igipfu kijanwe guhanirwa mu munyororo, gushitsa aho umwampi umutubekiranije mu gitugu, nk'uko inyoni yisuka mu mutego itazi kugiye gupfa. Imana idufashe. Aha murahumvise neza, nuvuga ngo ubu busambanyi Bibiliya yarabuvuze ko, yavuze ngo yerekanye maraya ukuntu amera, ukuntu atega, ukuntu yisiga amaparufe, ukuntu ategura neza mu nzu, ariko ngo bari nk'umutego kujya kunyona itego. Nawe wamubona amasaha kuzuka, ukababwa, ubwenge bukagenda, umutima ukagenda, amasaha kuzuka. Ibi byarahano mu misi y'imperuka. Buriya bene data nimwe bagomba kurikirana ibintu by'ubusambanyi. Ubusambanyi kuva na kera niwo mutego Satani yamye atega, kandi niwo mutego ufata abantu benshi. Novuga ngo niyo bombe yateze kuva mu bihe vya kera mwitanguriro gushika no mwiherezo, ngo niwo mutega azakoresha no mu misi y'imperuka kugira ngo afate benshi. Namwe ni murabe. Umugabo yitwa Salomo yari umunyabwenge kwisi, nta muntu higeze agira ubwenge bwa Salomo, ariko n'ubwenge bwiwe bwose yafashwe n'abagore. Umutego w'abagore waramuguruye, ikubita hasi, ubwenge buragenda, atangura kuboregwa, atangura guta ubwenge. Ivy'Imana bivamwo Salomo. Yavuze amajambo akomeye Salomo, nimwasoma mu musiguzi muzohasanga avuze ngo nabonye ikintu kirusha urufukurura, ngo ni imitego y'umugore. Nawe yarabizi yuko umugore ni umutego udasanzwe, ni umushibuka uhitana abantu benshi, kandi iyo bombe Satani yavuze ko azoyikoresha, yakoresheje mu gihe cya kera, abona ironse abakiriya benshi, na n'ubu niyakoresha. Yica benshi, imaze abagabo, imaze abagore, imaze abasore, imaze abatama. Yewe ubusambanyi buratema bugatongora. Nawe urabe rero ubwo busambanyi aho bumaze kugeza abantu. Nkuko maze kubyumva, ngo umuntu yegera umusambanyi kazi, ngo abameze nk'inka igiye kubagwa, ngo ni nkuko inyoni igiye mu mutego, ngo ni umuntu abagiye mu rupfu. Kuja mu busambanyi bwo bwose no kuja mu rupfu. Ariko rero ubusambanyi buryo abantu benshi ntibarabumenya. Iyo bavuze ubusambanyi bavuze iki muri make? Gusambana gufise ingingo 200. Hari ibintu 200 wokora ukabusambanya. Gusambana rero ntabwo ari ukuryamana n'umuntu gusa ngo muhoze ibitsina, oya. Ahubwo gusambana gufite inzira nyinshi, kandi nizo ziherahereza muri ico gikorwa mugabo mwatanguye gusambana mutabizi. Iyo bavuze kwanza mvuge nka definition yo gusambana. Gusambana na abantu babiri bahura bose bariko barasamba. Umwe yishwe n'ivyaha, undi yishwe n'ivyaha vyiwe, maze abasamba babiri bagahura bako barasamba, bose bagahura bagasamba. N'abantu baba bariko barishwe n'ivyaha mugabo bariko gusamba munavyumva. Umuntu akaratera akaguru, atera akagera ikarasamba. Agana n'undi nawe aragira gute? Nawe nyine ikarasamba. Bahura bahagira gute bagasambana, nibyo bita gusambana. Rero hari ibintu ushobora gukora bikaba vyerekanye kusambanya. Ivyo bintu nayo nibiki? Reka tuvyumva. Ijya mbere cyo gusambana ni ukuryamana hamwe n'uwo mudahuje igitsina mutarashingiwe. Uko no gusambana kwa mbere. Uko akabiri ni gukora uwo mudahuje igitsina, ukaba nk'umukanguramwo irari, gukenera uwo mudahuje igitsina ko agukorakora. Abantu benshi ugasanga abonye umuntu atanga kumukorako, ngwe barango waravyibushe kweli, ngo wavyibushe, ngo arafu umuntu atakata, ngo sigose neza, ngo
unaona kabisa ivyo byose n'ubumaraya n'ubusambanyi. Umuntu uzobona akunda gukora ku bagore b'abantu, akunda gutora ku nkumi, akunda gukora ku bagabo, uwo bari umusambanyi. Icya gatatu kinanga kusambana nukwikinisha cyo bita masturbation. Ico naco ni ikintu kibi tuzociga ikindi gihe n'ingaruka zacu. Icya kane nugushaka guhoberana uwo mudahoje igitsina mwiherereye. Uwo muntu wese banagomba kukuramutsa agomba kuja kukuramutsa yinyegeje. Ubwo n'ubusambanyi Satani yamaze kumutega. Icya gatanu ni gutinda nikiganza cy'uwo mudahoje igitsina no gukunda gukabakaba ingingo z'umubiri atari uwo mwashakanye. Umuntu akakuramutsa agomba agukandakanda oya. Uko kuramukanya ugatebana ikiganza ciwe cyangwa kamuhobera wasanga baguye kugituza ukagumako ukazamira. Ubwo n'ubusambanyi. Iryo ni irari, ubwo n'ubusambanyi bufite imbuto y'ubusambanyi kuzuyemo. Jamukanya n'umuntu bihere kujya uramukanya naso cyangwa na nyoko cyangwa n'undi muntu wese muhiye umugere afara gushuryamako wo mudahoje igitsina oya. Icya gatanu oya icya gatandatu gukorakora igice cyundi n'igihe yaba adashaka ubihishe abandi. Abo usanga ko barakorana nako mugabo kaje binyegeza nko mashure ugasanga igomba gukora ku kuguru akore kwitako ariko akabikora gize gute yinyegeje. Ubwo n'ubusambanyi. Ikindwi kwandika amabaruwa yo mwibanga utagamije kurushinga. Ugasanga karandika amabaruwa buro hateza telefone utu SMS utu message kira wakati bite uriyo gute sheri wariye ibiki nibiki. Ubwo bu message bw'ubumaraya Imana irabwiyamirije. Nukwandika amabaruwa ugumwandikira umuntu abantu bose ni basheri ugasanga umuntu aguma yandikira abantu nk'igihumbi ugasanga kumusa ijambo yanditse ari kuye muri internet ajyandike nk'abantu 50. Abo bose nibiranga ubusambanyi. Icy'umunani ni guhamagara wo mudahuje igitsina mu marenga ngo bitamenyekana gukundwa akaza ibaruwa wandikiwe n'uwo mudahuje igitsina utifuza ko yagira uwundi wayisoma. Gukundwa akaza umuntu, gukundwa akaza ibintu byiwe, gukundwa akaza uko avuga, uko agenda, uko atambuka, ibyo bese n'ubumaraya. Ugahamagara wo mudahuje igitsina kandi ugomba ko muhamagara hehe mwibanga gukonyeza kwicizisho. Ibyo byose n'ubumaraya. Kuduza ingohe, kwitwengesha, gutereka ibyo byose n'ubumaraya. Ikindi gusugwa guhisha guramutswa guhisha n'uwo mudahuje igitsina. Umuntu agomba kuramutse mugakaza mwibanga. Yananiwe kuza kumutaga abavyeyi bahari inshuti zihari agomba kuza kumugoroba. Ibyo sivyo. Ubwo n'ubumaraya. Iyo ni imbuto y'ubumaraya ibikuri. Ikije cyose tagomba kurwa mu mucyo ubu ufise umugera mubi muri wewe. Icicumi nugusoma inkuru zihindanye zerekeye ku busambanyi. Abantu benshi bakunda gusoma inkuru z'ubusambanyi, bakunda amaporono, ibitabo, amaroma foto. Ugasanga abasambanyi ukuntu baresha utujambo twiza, uko batongoza, uko bamugira amajambo meza. Ivyo byose n'ubusambanyi. Uje umenya ngo ufite umugira w'ubusambanyi muri jewe. Ugasanga nta bindi bintu akunda kuraba. Yaraba amasinema akaba amasinema gusa y'ubusambanyi. Yaraba amahoma foto iroma itarimwo ibintu byo gukundana ntaraba. Amasinema y'ubusambanyi. Ibintu byose akaba byerekeje kuri aho n'umusambanyi. Ikindi ni kureba filime z'ubusambanyi n'ubuhehesi. Ni bimwe meje kuvuga abantu gasaka nta kindi yoraba ahubwo yumva yoraba gusa amasinema gusa y'ubusambanyi, yumva yoraba gusa du filime tw'ubusambanyi, udutabo turaba ubuntu bw'ubusambanyi nivyo yamiza kwa amazi. Ibyo byose n'ubusambanyi ujumenya ngo tumugira ubusambanyi. Ikindi 12 kugira amatsiko y'ubwambure bwo mudahuje igitsina. Abantu basigaye bafite amatsiko muri iyi minsi. Ugasanga umuntu yabona umuntu yambaye impuzu imubanye ubona ko n'abakobwa bubu Satani yabatumye kuja kurimbura isi biriko bagenda bari gusa. Kizo kubwira umuntu Satani yatumye kurimbura isi zo murabira ku myambarire. Bajya na mabombe Satani yateze. Ugatanga umuntu aribo kagira umuzigo w'intu baboshe. Ugasanga yibanye nagahuze ko musa ho gaca. Iyo bavuze underwear ni ikintu kiba munsi yindi muzu kitagomba kuboneka. Kuza ugishira hejuru ikarese kaboneka, isuki kaboneka, umugongo ukaboneka, aho gakareso gakira ukaboneka. Ubwo bwose n'ubusambanyi wabo kurimo. Abakobwa bo muri iyi minsi y'imperuka batumwe kurimbura isi n'abahungu bagenda ibifu abasize hejuru bararitse. Ugasanga bigura ibifungo, ese magashenete mazagenda agatuza ugira ngo itarakadandaza. Ibyo byose n'ubusambanyi wabo ko bagenderamo. Abantu bakagira ubutsiko bw'ubwambure kuburyo usanga umuntu imodoka yakumugonga. Ugasanga umuntu yahindukiye akagendesha imodoka njyewe nashane ku bashoferi ugasanga agenda agira gute akadisho yakurikije inyuma agakwa no kuba yogongwa. Abandi usanga bahaka abandi ubundi aramukragishonye kubera gusamara gukunda kuraba ubwambure bwo mudahuje igitsina nabwo n'ubusambanyi. Ikindi
kurangamiza uwambaye nabi agaragaza ikimero ciwe nivyo mpejeje kuvuga. Ikindi guhora ukeneye wo mudahuje igitsina ugashanga ushaka abahungu gusa aribo muganira, abahungu nabo bashaka abakobwa gusa aribo baganira, ugashaka nibo bumva bamunezereza, niwe yo kwandikira, niwe yo bahafi, ubwo no busambanyi. 15 gusa n'ukora imibonano yo mu bwenge. Hari abantu rero bafise ingwara novuga ngo n'ubusambanyi bwo mu bwenge, ni nabo bagira ama masturbation. Ugasanga umuntu ajyamye akayumvira umukobwa runaka yabonye ingene agenda, hari ibyo yabonye muri filme, hari ibyo yabonye muri amaporno, ugasanga ni vyararamwo. Ivyo zose n'ubusambanyi. Ica 16 kuvuga ijambo rikangura ubusambanyi bw'abandi. Bimwe narababwira, ugasanga mbwira ngo ufite amaso nk'ayinyana, ngo yo ngufite amaso nk'ayinyana, ngo mbe ukuntu usa neza we, ngo muri kubiseka neza we, ngo ariko mana ngo umuntu yakuronse, ariko umuntu yakurongoye we ngo yarahiriwe. Ubwo bwose n'ubusambanyi, kurondera amajambo avyura ubusambanyi mu bandi. Ica 17 nukuririmba indirimbo zo guheta, uburo ziraharawe. Yo ubararimba indirimbo z'ubuhehesi akubwira ko kubaho kwiwe ari wewe utariho yo capfa, ahubwira yuko kubana nawe akubwira ibintu byinshi by'uburofa, amajambo bita amajambo y'ubupfu. Ayo rero yose n'ubusambanyi bakuziyemo. Uburo nibwo bweze n'abana batonyi usanga bariko baririmba. No uje nageze guca ahantu numva akana kariko kararirimba indirimbo nyene zo gukundana, akana gato akatazi njuko karirimba mbwo kubera kabona abi wabo bazikunda bakunda kubirimba no kakashagira gute gacha kabiririmba. Ndakarabana bako satani sigeze habi natwenze ndije nyene. Rero ubwo buririmbo bw'ubupfu bwamaze gukwira ku isi nazo abantu bagira gute, nazo abantu bakunda. Izose n'ubusambanyi. Ikindi nugukunda gukorana gusa n'uwo mudahuje igitsina. Hari umuntu mu biro atasanze uyu mugore ivume ngo ntiyokora. Abantu benshi basigaye bagira abasekreteri bahagomba abakobwa, ari umugabo agomba umukobwa, ari umukobwa agomba umuhungu, agomba badahuje igitsina, niyo havu ubusambanyi mu biro. Ikindi kubana nawe mudahuje igitsina witwaje umurimo w'Imana. Hari abandi umurimo w'Imana avuga ngo ngomba kujya kubwiriza ngo nanje ho guhitana ngo tujyane, ahagomba nibaje muri evangelisation bajyane n'umukobwa, kumbe agomba amuprofite mwe bise atashobora kumubwira ashobe kubimubwira, bagaca bishira muri mpemu rero bagatanga kwizanisha amasomo rebo y'indirimbo ya Salomo, ajya amasomo na y'ubuhanuzi na ya Kristo nk'umukwe n'ishengero nk'umugeni. Muje muri akuyitiranya mwesha mu busambanyi bwanyu n'uburofa bwanyu. Kirazira ijambo ry'Imana ntirikinishwa. Ugatangura ngo mugeni wanje ngo kwasa muzo bisoma mu ndirimbo ya Salomo 4 avuga ibibero, avuga ngo amabere yiwe, avuga amatama yiwe, yo nawe yahagera gace bikwandikira ngo n'ubukristo, ngo n'ubupagani. Oyaye ubwo n'ubupagani n'ubusambanyi babukurimo n'imbuto n'umugero buri muri wewe. Yakufata amajambo ya Kristo yabwiye umugeni nk'ishengero ngo yashire kuri wewe mu busambanyi bwawe. Oya ajya ni Kristo yarakarabwira umugeni, muje mubitahura n'abasore kandi mugire gasopo mutinjambo ijambo ry'Imana ntikinishwa, mure kurikinisha mu majambo yanyu y'ubupfu. Ikindi arico cyanyuma nugukunda gutanga ubuhamya, kuyobora kuri Kristo, gukomeza no gushikamisha aho mudahuje igitsina gusa. Ayo majambo muje basoma mu gitabo cyitwa Délivrance du péché d'adultère et de la fornication, page ya 66-68. Nukuvuga ngo rero umuntu akumva agiye gusura agiye kuramutsa umukobwa gusa, nanje gukomeza mu byamwe mu mwene data twe tuganira ku bya Kristo. Ivyo byose ni imigera satani yateje mu bantu kubera ubwo busambanyi rero, kubera ayo mabombe nababwiye rero, ayo mabombe yose nababwiye, kubera ayo mabombe satani yateye mu ngo byatuma imiryango itandukana. Uno musi ugasanga abantu bari kumwe mugo bagize gute baratandukanye. Imiryango myinshi ntimuyibone, mukabona abantu bazinduka bagenda, mukabona ko baje ku kazi, mukabona bariko barambara neza mu barabara, basokoje neza, ikigudi kirimwo yagishokoje yavuye muri saro ariko indani afise igisebe. Kubera iki? Ivyo bombe zose satani yateye umugambi rero gusambura imiryango. None yabishitseko utiyayisambuye gute? Ubu hari imiryango myinshi yatandukanye, mugaga gatandukana ku maso bitagira gute bitagaragara. Reka namwe mwumve imiryango ibanye yaratandukanye. Ugutandukana kwa mbere n'ugutandukana novuga mu buryo emotionnel, ni divorce emotionnel. N'umuntu kubana atakugirira igishika, atagukunda, atakuyumvamwo, atagusekera, atakuganiriza, atagutamika, atagusokoza, atagutwengera, atakwegera, atakwicara uruhande, atakurera, atagukinisha. Imiryango myinshi igishika cyarahetse. Ushaka gusanga umugabo n'umugore bariko baratwenga, ushaka gusanga umugabo n'umugore bariko barakina nkuko Rebeka bakinaga na Isaka. Urushobora gusanga imiryango myinshi ariko aragutamika. Byahereye muri fiançailles,
aje ndiko ndababaza none mwebwe ko mwamaze kubakana kandi uwo wakunze akaba ari uwo mbega yarahindutse si uwo nyene igituma utamutwongera n'igiki igituma utamutamika n'igiki igituma utamwambura ibirato ngumuzanira ikandambiri igituma utamwambika n'iki igituma mutamusiga n'igituma utashaka kumuhagira n'iki umudodeshe umunsi umwe umukinishe umwoze umfate neza ukona ko kurerekana kugira gute utandukana kirazira yuko abantu babana mutagiranira igishika iyo mutagiranira igishika rero hari ibintu byinshi byonona mwe mutazi iyo umuntu ngo atagufitiye igishika bituma amantikoro abasoda b'umubiri bagabanuka barapfa iyo umuntu ababaye barapfa benshi bagaherwa sanga abantu bakunda kugwaragurika gripe zidahera agahinda katahera umutwe udahera amasa adahera kubera amantikoro agira gute abasoda b'umubiri baragabanuka iyo umuntu ataguriye igishika iyo umuntu ataguriye igishika bitera umushishito esto mugasanga yamikurya ugasanga ukunda gusepfura kumba ari agahinda igisebe cy'indani iyo umuntu ataguriye igishika imihango cyaje kuja mu kwezi usanga bamwe bacatangura kuribwa batahora baribwa ibindi ko bavyinshi ibindi kabike ibindi kaza bitagira gahunda ibyo byose bitegana n'umugabo kutagura igishika cyangwa umugabo kutagira igishika abandi bagara umutwe witwa migraine umutwe w'uruhande rumwe abandi bakagwara uburakari kwamashavuye kwamashabuza n'ubusa kwamayivumbura ibyo byose bikava ku muntu atagura igishika nimumva yuko iyo ugiriye umuntu igishika umuvuye ingwara nyinshi urazi kugira umuntu igishika kamwongereza abasirikare bo mu mubiri iyo umutwengeye iyo umukinishije cyo mukira n'umugabo wawe mwiruke museke mukina gapira mukine horo muje kumucyanga munezegwe aguheke nawe umuheke ivyo nivyo bita ibikino nivyo bita kunezereza kugirira igishika umuntu uwo mugabo yamagukinisha yamaguheke yadahari yo ucugwara ni usanga umuntu agukumbuye akatwandikira twa message ko aragukumbuye kuko ari ikintu mumari ariko mutagira igishika ntanakwifuza ntanagukumbura abantu bose mutagirira n'igishika mutagikina mutagiseka mutakimutegura kujya uzi akunda utamubwira ngo musohokane abo mumenye ngo mu rugo wanye rwarasambutse naho muriho rwarasambutse kera nta rugo ruhari ukundi gutandukana kwa kabiri ni divorce financier nukuvuga ngo nabantu babana ariko ku mafaranga baratandukanye umugabo akabasa tuntu twanje umugore satuntu twanje nta umenye umushahara wiwe nta umenye amafaranga yiwe afise kuri konte ni yapfuye biribwa nabo mu gahinga kuko nta ubizi nta uzi ngo afite amadeni inde ufitiye nde madeni inde ufitiye amadeni oya iyo ni divorce nayo nyene iyo ni divorce parental niyo gutandukanya abantu ugasanga abantu baratandukanye mugabo mu vy'abana ugasanga umuvyeyi akunda abana ba uyu ntakunda aba undi ahubira ngo je nkunda abahungu undi ngo je nkunda abakobwa ibyo se no gutandukana kuko nta muntu umwe barema ni bavyara abakobwa gusa shimira Imana hari utagira n'umwe nshuti yanje hari wabuze nikoroka ushimira Imana yaguha abakobwa niyo guha abahungu kandi shimira Imana nabona abana niyo kuvangira uzaduza amashimwe byose nibikorwa bikuva kuhoraho icyazo kuko cyose uzoshakira abona baratandukana ugasanga amuzize icyo ngo umugore ngavyara abakobwa gusa gwitungose umugore yo yarabishizemo nuhora bamuhaye hariho wabuze nikoroka ujushimira Imana nabo waronse divorce yindi ni divorce psychologique na abantu baratandukanye mu migambi mu bwenge utarimwo mu migambi ntagushiremwo ukajama ngo yaguze inka ukajama ngo ze parcelle ngo twene mu cyara mama ngo hewe ngo tekera ngo twimuke gute nuwo ngo we mu migambi mu mipanga panga we nturi mwera gufuse uje umenye ngo mwaratandukanye igihe umugabo atabwira imigambi ngo mwicare mupange tugire gute tugura iki abana twateza imbere gute imiryango twifasha gute abanye twafasha gute abiwacu twafasha gute ku kazi mbega nokora mwigira ngo bitere imbere iyo ubona mudahuje imigambi kujya mu mwaratandukanye uje umenya neza rero yuko byose ni imitego yandi ya satani ubundi iyindi divorce ni divorce extra familiale ni gutandukana ku buryo umugabo akunda biwabo umugore akunda biwabo numubwira abanye nyirabukwe ugasanga yazinze nande ugasanga ntavuga yarashizeho amazi y'ubugare agacahindura yo koza abana kuri abanye nyirabukwe uwo mutima mubi iyo ni divorce mwaragize kumva kutishimiye yawe n'umugabo nawe ntishimira biwanye uko mwaratandukanye kuko Imana yavuze ko umugore yaje mu rugo abaje kumufasha abaje kubikirungu abaje kubikintu cunga ni nk'umugozi wunga abiwabo n'umugabo ukunga abiwabo n'umugore iyo rero ubona mudakundana n'imiryango yose igenderanire kundane yogoro bagwarasambutse mwene data gutandukana kwa nyuma ni divorce officielle yoyo nijya mugenda muri leta mukavuga ngo webe tuje gusinyura azimenye nzimenya tugabure nikiko tugabure twaze hasi agende izo nizo zihari ariko iyo yoyo bigiye kumugaragara iyo yoyo ibaye nziza gusumba umuntu aguma kwicira imbere ugapfa hataragera ukazopfa warumye nk'urukwi kubera witangura abana n'umuntu ngo mutabana bene data rero uwo niwo mugabe wa satani nuko yavuruze ingo satani yazanyemo amarira satani yazanyemo agahinda satani yazanyemo ingwara ingo z'ubu nagasho ingo z'ubu ni imva abantu babuze ubahamba mugo barapfuye
tugomba rero kuzokwigana mu gice cya kabiri cy'umuryango mwiza kandi muzima turabingene twovura izo ngo. Ndabifurije mwese rero kumenya imitego ya Satani. Musenge kugira ntimuje mu mosha mabi. Icyo isomo ngomba kurangiza ko isomo ryo ngaha mu Bifilipi. Abifilipi 2 ngomba ko ndangiriza ko Abifilipi 2 umurongo wa 3 aravuze ngo ntimugire icyo mukora kubwo gukebana cyangwa kwifata uko mutari, ariko mutishe bugufi umuntu wese yumvire ko mugenzi we amuruta, kandi umuntu wese ntiyumvire ibyiwe gusa ariko yumvire n'iby'abandi. Imana ihabwa icyubahiro. Imana iduhana kugira ngo umuntu wese ntagire uwikunda mu muryango, ahubwo umuntu wese ntiyumvire ibyiwe gusa, umuntu wese yumvire iby'abandi, kandi umuntu wese ashira imbere mugenzi we. Umuntu niyashira imbere mugenzi wiwe ntazifuza kwagwara, ntazifuza kumubabaza, azifuza kumunezereza, azifuza cyo imbega no kuri kugira umugabo wanje anezerwe, no kuri kugira umugabo wanje atera imbere, no kuri kugira umugabo wanje yishime, no kuri kugira umuryango wiwe ubone ko wungutse ko yarandonse. Ntagire umuntu wese ntikiyumvira ivyiwe, ahubwo umuntu yumvira ivy'uwundi. Igihe ni bagomba kuzokwiruka. Nasema agatekerezo kamwe mu gitabo cyitwa Itinéraire du couple kavuga ngo hari umuntu umwe yari yaraguye muri neige. None haguye muri neige mu bihugu byari yakunda gukanya, hari ukuntu hakanya kamera nk'ibibuye kamera nka neige, ngo umuntu umwe aragwa, ngo aguye hasi akiri karaga umuvundagana nyine kubera ubukanye abura imbaraga zo kwiyegura. Ngo noneho abona uwundi aguye hirya yiwe, ngo ngamuteka ikigongo kubera umuntu afite urukundo, ngo agerageza umwe ingene kwikura aho onye muri yo neje kugira ngo aje gusova uwo wundi, ngo acari kwega, ngo acara mucakira, ngo acana baravyuka kubera kujya kumucakira hati haza ubushuye mu mubiri. Waza ubushuye buje rero mu mubiri iyo bya bineje bishushe bya bimera nk'amazi byaye kurekura. None ngo acara mutora mushira ku rutugu acaragenda kugira ngo ave muri yo neje, kuba yari yiremetse uwundi kugira ngo amusove amukize. Byatumye nabagira gute? Byatumye nabakira. Niko nuno munsi icyo ugomba kuba kugirira muri Matayo 7:12 n'abashugirira abandi. Umuntu akeneye gukundwa, umuntu akeneye kubahwa, umuntu akeneye guhabwa icyubahiro, umuntu akeneye gushimirwa ibyo yakoze. Nubikorera mugenzi wawe numwitaho nawe bizakugaruka nk'umubabwe umota neza, nawe bizakunezereza. Kunda nawe uzakundwa, gira neza nawe uzabyiturwa, sekera umuntu nabaza gusekera. Imana iduhe kwita ku bandi, Imana iduhe gukundana, Imana iduhe garurira ishusho yariho kera mu miryango yacu. Dukundane, twubahane, twubahe Imana. Nitwakunda Imana byose bizizana. Imana ibibahe. Ndabasaba ngo mugire imiryango myiza, imiryango iseka, imiryango bize mu rukundo n'impuhwe mu izina rya Yesu. Urubanza ntabwoba kuko Yesu ahari, haravuka mwiza utari umugurano, z'umucacuro n'umukorerabushake. Umutambyi wacu yaje kuduhuza na se, mu rubanza ntabwoba kuko Yesu ahari. Kwica amategeko byarakabije, twarabaguhanwa no gucigurwa gupfa, ariko ubu nubwo amadosiye yagerwaho humura, reba i Karuvari intsinzi yarabonetse.